kwambara neza kugira ngo ati abantu batubona batwikange ko amafaranga ikiri mu maso $100 ni original pirate ni bari 70 ariko ukundana n'umukobwa akaguheba ukarira kweli ndavyibuka ciza hari umudemu witwana nasho yaramuhevye amaze kumuheba yego ciza ndibuka turi mu nzu ciza yararize ibiseru biraza inkonda oya Nana sharameze namura to vizohora namungu wawe ngone kacana nashu yari mwiza namusanze muhira umungu yashatse kwiyahura arambwira ati naho mukoko ndazire kuronka joshe ngana nashu nubwo kwambere nari menya yuko ari umuntu aryoha n'utaryoha nashu yari mwiza ngo yararyoshe yarazi gutega mu gikoni ego abandi bivanye n'ingena n'umustar baramurondera ujya bamwita kivyanza ngumba kivyanza ngumba ego mubonanye inda direct pa ndakundana nawe twatikira abana Brenda Kajol jirani mwema ujya gusa yahoraza nyene gusasa igitanda yaraza gusasa akaza gukoropa agateka amashuka acafuye akamesura umukobwa je reka mvuga hasi umukobwa twakundanye nawe njya undi Yvette ujya niwe twakundanye so kintu kimwe so abantu benshi baravuze cyane kuvyereka ujya mukobwa Kanyana Kanyana mu byukuri twarakundanye kugwego ruto kugwego ntumva ingene ntoruvuga runini Kanyana yari kunyemerera yego twari kubana nk'umugore n'umugabo gusa twarakundanye wumve kandi urukundo rwa seriye twarakundanye kandi mucisi cyose itanga nk'umunezero ntaco wamuburanye ntaco na mana nimba hari umukinyi yaciye mu maso nimba hari umukinyi dukinana yamaye umunezero ni Kanyana Kanyana yaramaye umunezero wose ubaho akomeza arawuguha Kanyana yaramaye umunezero kugezaho nibagira yuko ndi mwisi kugezaho mbona yuko ndi mwijuru umunezero yari yampaye narawugwijije nibibi yakoze cyansanga umunezero ivyiza yankoreye nivyo vyinshi n'abantu gusa baduteranije nawe hari abantu baduteranije na Kanyana baraduteranya bagatanga n'amahera bakamuha n'amafaranga kugira ngo ati ntakine muri filme zanje Blenda kandi na blending ina akina nawe Brenda n'umukinyi akina yirekura niwo mukinyi maze kubona muri industry afise ibisusu Brenda mbwira undi umukinyi kazi afise ibisusu nka Brenda apana ubuvyibuhe hari ubuvyibuhe n'ibisusu none bongira iki kwa abana n'abana bongira iki azababwira uburyo baje n'abana bongira iki twajya ejo umuntu wa Bera azanye jya ejo none je na Bera ndatangiye gukina wara mutanze muri game Aberi aja kwa kuke adufana none abo basikuye iki twaba legend aba bana rero ingene bari bashasha bariko barashaka kutwiruka basi mama weje Sammy barankuyemo kore ko atamutuma kwa Aberi mugira filme ziko ziravuma Aberi bakinisha yes Aberi arimo oya Fanny baramuhamagara je barahamagara igituma ataduhamagara ni kubera bafise inumbero yo gufata ngo aba legend bose babakubite hasi murajya amafilme yose bakinisha bajya bakinyi bose bakina twebwe kweri Fanny Aberi Sammy twobura kweri na views yo kuyongera raba none lancement officiel ya Fanny ntibari bayishize itariki imwe yahinduye kubera nakavirgire ujya mamalao we wari kuja mu yayo sindingi yaja nari kuja kwa Fanny yes nari kuja kwa Fanny kubera tugende bukebuke lancement ya Fanny uramaze kubona sponsor afise ni nyinshi vuga kubera iki ni nyinshi kandi ziremereye bavuga ngo n'imbaraga kikakera kavumbi ko kavuga ngo agashitse araba sponsor Fanny afise muri ya filme yiwe uramaze kubona sponsor RTNB amashira amatari make amashira hamwe aremereye hamuye undi nawo umwana wajyaje afise sponsor yago arifa sawa naco mugabo ni umugereranya na Mimi wajya ejo who's the best Fanny Lavine sino na Fanny Lavine nabwo bamfise uko bivuga yes nta muntu ninya Fanny Lavine man Fanny Lavine yarakoze umufakazi iraba hit yaba hit ko iguma izo hit zabo zimarindwi imwe izo yaranazimye ujya yagendera kunyenyeri yundi inde ujya ni yagendera kunyenyeri ya Fanny none cyo none kwatanganga n'umunyagisagara aranyimura mu kinama n'umunyagisagara ukuri kuravugwa man none wowe fata Fanny Lavine na Nsoro ubashire hamwe nukuburira indero ninde hayunditi Kana kugira kino kintu Fanny Lavine mu bakobwa mu mwemere ko ashoboye uzobaza ujya musheri wawe
Ndiyemeye kuri ino filme igakubita swata. Ndafise imirima y'imiceri naguze. Nzogenda ndime, ndafise imirima, nzofyatura amatafari. Ndemeye kumanika. Ndemeye kuva mu gakino. Diko Entertainment. Yeah, wasa ladies and gentlemen, mumeze gutaho muri tumeze neza kabisa. Numva no bakengurukira kandi urukundo mutwereka umunsi ku munsi mugasharinga, mugasubscribinga, mugakomentinga kugira tubane 5 kuri 5. Ino ni ya Diko Entertainment, the one on the only kinyamakuru mwahisemwo kibashikiriza amakuru nkaya yihuse mutabona handi hano na hamwe cyane ayo muri cinema. From zero to hero, we are the champion for real. No mungu Ndikuri Leonce the Sunday Sun guy Dr. Vlove KN Diko. I'm alongside with my brother yitwa Santre. Mwaba bihagazemwo kugira turonka amasanamu y'akarorero nkaya. Umugabo nakiriye nzi neza ko mumukunda cyane, ubona yuko akubwira ngo jenda umunyamuji navukiye hano hagufi kwambara mba ndabizi nkambara neza ama fashion azinde. Yitwa Mr. Sammy, the Leo fighter man, the hit maker, the future legend. Ni Mr. Sammy twakiriye kuyindi nshuro kuri no micro. Bwana Samueli Harerimana gashireko gashireko Harerimana sumuna arera Imana nirera. Umva buryo mbona navuze amazina yawe menshi ngacamereza kuri Samuel kwe iriri kuri karangamuntu. Ego Harerimana Samuel imvukira itagira parcera imvukira ipanze iwaba mu gisagara. Mungu narinda mukumbi kandi rero igapanga bari bafise itongo rinini cyane, rimwe bakubwira ngo tera ku ntango ntushitse. Ubu bakaba baraririye uzawumva cyane ngo sunabona ngo hapo ngo pari kwa kwetu ajya kuri ya etage kuri Disney fari wacu ngo hari wacu imvukira ipanze no kuhapanga chambrette zibiri bikaba ari kibazo ariko nturi muri abo wa mugabo usa neza uravyibusha usa n'amafaranga. So amafaranga ntasi umuntu turakunda cyane kwihenda burya twebwe abanyamuji twambara neza kugira ngo ati abantu batubona batwikange ko amafaranga mugabo abanyamafaranga ntibambara. Yes abenda berega urikiri kuravugana ko ndabona abagwiza tunga abagwiza tunga bose uzi aba hano tubarekere ko bavuze sanga kwiteranije nabo twivugira batubona mpuzamakungu. Yes naba nka ba Elon Musk voilà aba yambaye udupira nabo jya Facebook mugabo twebwe aronse na miliyoni agura urukoti ngano kwa Sam shopping kuzuba rukaguhasha 50,000 ukaufunga kuri kirato cha $100 kandi muri chambrette wirukana t'imagine vraiment. Rero twebwe kubera tuba tudafise amafaranga tugerageza kwambara neza kugira ngo dukange babantu badafise amafaranga babantu bafise amafaranga abayafise niba tubona baturungi babone yuko dufise amafaranga kube mu mufuko tunapigika mukako ka politiki ya Sammy je numva ni keza ya none gashaho tubura amafaranga cyo tubura no kwambara ntibibaho. Hari undi mugoza cyunga cyakubwira ngo nimba nk'ubu wagura ikirato nk'ico ciwawe shira umega kigeze kuri rakizibiri n'igice iki ico kirato cyawe kimoreki oyo cameraman uze kucerekana kino kirato Diko we naco wambara Diko ari kirato na chafise iki ni rakizibiri akirarenza ni $100 iyi kiri maso $100 ni original pirate ni bari 70. Nari navyitiranije sorry no kuvuga cababa irakindwi ego z'amarundi okay hano nshaka kugera no mpamva ndahagera byoroshe turuze ku ipantaro iri mwijana ikoti ni sasenkani nze mvuga amahera yoroshe indani inuze yiriyo nayo nyene iri mwijana nkuko no kuvuga ubusami ibindi ntarabishirako dushane tushobora kuba wanyegeje no munsi utazanye nibiburi iraki 5 zikwicayeko umve ngo 5 ikirato twagira sorry ikirato twagisanze hafi mu miliyoni imiliyoni 2 zikwicayeko umve samana ushaka kugira abaguza tunga badutwengera ukacuva ngo narabuze n'umutaye wo kudandaza amagi kugira ndabo uburyo no duga kandi ikirato wambaye cyonyene kiri mu iparete zingahe ukacumara imyaka ingaho uvuga ngo je nguzima bwarasenga igihugu cyacu ngo biragoye kandi ugenda n'umutahe mu mano
mu birenge umuguzi atunga acakubwira ngo uzi yuko je kugira ngere hano nageze natangiye korora umuswiswi w'ibihumbi 200 none shasa muzovuga ngo igihugu nticaguhaye ico tuma hotel imbere ejo ni wagoma uvuga iyo mvugo ngo umukene mugabo wo kwistire so reka mvuge kino kintu ibi bintu ntabwo tubigurira rimwe icarimwe natangiye kugura ino koti bararizi nijo navuye mu Buganda umwaka n'inusu uraheze umwaka n'inusu uraheze nariguriye mu Buganda rino koti kino kirato ndonse utundi dufaranga ndagura karato ndonse n'udufaranga ipantaro nukuvuga ngo sinaronkera rimwe none ko mbona byose bikiri bishasha nimba ucambara rimwe gashubika yes we none nk'ikoti ndayambara rimwe ndugu yangu iyo ugiye kubonana n'abakuru ngiye kubonana n'abakuru ngiye muri tournage ngiye muri anife bavuga tumusani niyo nca ndakambara muhira no kambara singeza rero kindi naco gutunga nibisigura ko tudakora gutunga burya nasanze kugira umuntu atunge suko azi kurondera cyane ahubwo ningabirano Imana iba yaramuteguriye yes gutunga sukurondera cyane ahubwo ningabirano ni kipaji Mungu alikupa nimba Imana yagwaye kuzotunga ibintu byose uzokora Imana izobihezagira mugabo mu gihe Imana yavuze ati wozoronka twa tundi two kujya ono dodie uravyuka mu gitondo ugakora mugabo nturonke ikintu na kimwe hari abantu bavyuka okay ntiwumva ngo basiyone ngo batangiye kudandaza ivyema ni bangaye bakora ivyema no bakiri mu vyema bakashaka kana ari umugozi aconga rutse go rava ngo burya ngo umuntu wese ngo yadandaje ivyema ngo birangira abaye mu billionaire wahe mugani wanje ni kumutamara aho nakuze mbona bidandaza nubu mfiziratonze voilà nubu ahubwo asigaye asaba umutahe wo kugira arabe ko yorangura ibiro binga bitatu vy'ivyema rero nukuvuga ngo ikintu cyose ni ngabirano Imana nimba itakugize kandi si twese tuzotunga oya pe ni nkakujya no mu juru si twese tuzojayo Sammy kuciye intege abantu benshi kwe uko nukuri tuguma gusa bya bindi byo kwiremesha ngo reka turondere mugabo si twese tuzotunga mugabo nkanje na Sanchez ucuravye urabona yuko tuzoba gusa gusa ikintu kimwe mufise udutayi twabagwiza tunga n'abantu bafise ibitayi bivyibushe nko tuguma tubesha abantu ngo turatunze kumbe swata urabona yuko nkejo mvaye ndi Bill Gates byo yes udutayi two gutunga vraiment umugabo n'umukire kwe kabisa nuko tuba rwakiriye Sammy nta nukundi uno mugabo kabisa sije ndamukumbura je kwakoranye igane ejo bundi abantu bavuga ati kubera iki Sammy utamuzana kenshi Sammy n'umuntu wacu yani anatupa burudan hanyuma hakaba harimo inyigisho tariko kandi uno musore ni na munyakazi numukozi wavyakire gute kubona abantu bavuga yuko uratwenza abantu ariko kagenda unabigisha ikintu cya mbere naranezerewe cyane kuko abantu benshi barakunda ibiganiro byanje barakunda cyane ama interview nakoze kuko interview wanje wiravye ntobura kudatwenga nubwo umugabo yoba yaragukubita ingumu nubwo muba mwaraye murakubitana nubwo sheri wawe aba yakwandikiye ati bihere uravye interview yanje uteguza gutwenga tu ese kuvuze ko bagore gusa abagabo bo nibabangamika abagabo amosozi y'umugabo atemba jaye ngo munda nukuvuga umugabo yari kera mani kandi bivana n'ingorane zigushikiye hari ukundana n'umukobwa akaguheba ukarira ndavyibuka ciza hari umudemu witwana nasho umugore wiwe yitwana nasho umugore wa Ciza ego yitwana nasho uyo mugore abantu badukurikiranye kuva kera baramuzi yaramuhevye amaze kumuheba yego Ciza ndibuka turi mu nzu Ciza yararize ibiseru biraza inkonda no da Ciza nibiki nanashu yamevye namura ati muhungu uko ararira vyuko fungure ngo yena peti ararira ati nanashu yamevye namura tu sohora na muhungu wawe ngo kajana nashu yari mwiza Mugore kwibana yani mbani zangu ngo oya uko nuko cyangwa mariko muragitinga oya nitwara ko turakitinga namusanze muhira umuhungu yashatse kwiyahura kubera nanashu yamuhevye nanashu aramuriti naho ndi mugogo nzosubira kuronka jeshe nka nanashu nubwo kwa mbere nari menya yuko ari umuntu aryoha n'utaryoha yari ravuga yuko ahombye ngo nanashu ari mwiza ngo yararyoshe yarazi gutega mu gikoni umuhungu yamaze 3 jours atajya afata ibifungo ngo Imana imugarukanira nashu
kugeza aho tugiye muri shooting turamuha seni acting seni kamunani nanashu yo Ciza akaba ari intango ya Ciza kucabona yuko bana abo rero jewe yaciye atangura kuba umuntu love yo nanashu bavuye basubirana ntibasubiranye yarafashe ibifungo by'iminsi ishika kuri 3 asaba Imana ati Imana ngarukaniriza nanashu mugabo Imana nayo aravuga ati ndamugarukanye nanashu wavuba baracane yafata ibifungo Imana igarukane nanashu natwe bw'abakinyi tugafata ibifungo Imana nimugarukane nanashu kugira kugira ntagaruke bisigura ngo yari yarononye akatikiwe cyane canke Ciza yari yaraho Ciza twaramubwira tujya muri shooting irindira nubaka urugo Sammy ubona nasho bari babana nk'umugore babana nk'umugore n'umugabo n'ivyo vyo kuryoha navyo biza gute n'amashuri je rero nicyo cyanangajije yego nawe ariko aratera n'ukonda mureka abakobwa baruzi yo umustar ikintu umustar atabura n'abakobwa tubura amafaranga mugabo abakobwa nabo abakobwa muri nasho ni mwiza ngo araryoshe namurabumbafu aramuriye abaryoshe gusa inyuma yo ngaho Imana yaramuteye iteka araronka undi mukobwa bitano wera barabanye barabyarana n'abana babiri yego wow gusa Sammy rero nako Ciza ahantu habera mubi nimba ibyo bavuga ari byo burya ngo Ciza buri umwaka barongora umwaka abantu bagukundiye ngo uri imvuga kuri mugenzi wawe ntuje kumufukura oya so kuvuga y'umuceri yagenze neza ukera kuko tugwe ko ejo bundi burya Ciza ngo ari mu bantu beza imiceri amahigita menshi cyane buri uko umuceri weze Ciza barongo mbe uri mukwera so kuvuga Ciza mucyamake Ciza banunzi ni nanashu na Noera gusa ego abandi bivanye n'ingena n'umustar baramurondera ujya bamwita kivyanza ngumba kivyanza ngumba ego mubonanye inda direct pa Sitwebwe turinda kurondeza ati kivyanza ngumba ujya bamwita kivyanza ngumba gusa arasenga ni umuntu yubaha Imana ni umukozi w'Imana turashobora no gushutinga turi no kuritira katubwira ati no munsi ntimumanuke ivyo muca muvara ngo ni Imana bimubwiye yes kandi tuca tubihagarika nitumanuka kivyanza ngumba agameze numva we yakubitiye kuri babandi bacegeze oya gusa Ciza mu byukuri nimba ari umuhungu wa mbere aryoshye kubana nawe ni Ciza Ciza arafite urukundo rudasanzwe gusa nuko ahemukirwa n'abagore nukuvuga si yakunze aratwaraho n'umutima we wose nubwo mukundanye munashwanya gatoya acarira ucubona mosozi arayabura muri seni mugabo mu rukundo vrema muri seni nubwo bamukubita Ciza ngo ni igihumbi ngo arire aguma gira gusa vya arira mu comedy mugabo muri love ukarindira ryose zukabura mugabo muri love Noera muhemukire gatoya arakorora mosozi nkavuga oh my god aya mosozi yabuye yashira kuri kamera yo afise umutima woroheye mu rukundo sana kandi ni n'umuntu wa mbere afise indero muri industry afise urukundo akundana yumvikana n'abantu n'umuntu stress n'umuntu ameze neza none ubwo kakabagore kuko nk'ubu ndiko numva Noera menga niwe barambanye batarambanye naho baramaze kuvana baravanye Noera yego my god abakobwa benshi amahirwe agira mu rukundo ariko muraraba neza ko atari wabigiramwe uruhara Sammy hari igihe umuntu tuvuga ngo arahemukirwa cyane agasanga uwo muntu bebe usanga arapompurana cyane bakiruka nyomba ko aranyita Ciza abakiruka bakiruka bakamutera none two ari w'abagore baturugo kubera uko rega ni bibiri hari umugore aturugo bivanye n'ukuntu bona umugabo we atamubumba umugabo uyo nawe ni kimenabanga hano nundi nawe ata urugo bivanye n'ingene umugabo abishaka cyane ni ibintu bibiri bitandukanye nukuvuga ikintu cyose yo kirenze ni nka kujya iyo uriye cyane gose je nebuka twira abana twarajya cyane kugezaho duhamagara abantu badukubure mu nda kaya kantu bakaze ngo bazane ngo dukubuze bagukubure mu nda uno munsi basubire kandi tuhamagare ngo imikubuzo
kandi ubugi kubita ibiyiko bingahe ahubwo ati ntucure batoya ba ntucure batoya bawe rero nukuvuga ngo Ciza mu vyukuri Ciza n'umuntu wa mbere afite urukundo ariko rya zina ryanteye ubwoba bavuze kivyaza ngumba nahise numva ikintu gishobora gutuma bajya abarundi kazi bahamera amazi ngahe bagaca biruka so nukuvuga Ciza cyambere kwanza niwo muntu tumaranye n'igihe kirekire cyane dukorana imyaka myinshi cyane turakorana rero abantu baguma bantuka Ciza kubera kutamwambika Ciza kubera nkajya ari narapostinze ifoto turi Gitega ngo sindigera mbona Ciza bego Ciza n'umugwiza atunga habegwa twebwe abakene oya nimba atari bimwe bya brigade kwaye ko turavuga kubera kugendana n'umuntu yego nyine abantu bakavuga ati no kuba reka nakubwira ikintu kimwe n'amadushe menga sikirenga hari ukuntu bita kutinjirana mu buzima bw'umuntu just no mubwira ati Ciza no munsi uze kuza wambaye uko noba ndamurengeye ujya n'umuntu w'umugabo umugenzi wawe man umugenzi wawe harakano ushobora kuva ati bana reka ndakwereka nk'ubu wowe diko ndakubwira ati diko uno munsi turaza kujya gukorera uno munsi turaza kujya muri anife kanaka n'urubanza okay ati par exemple rero tugende turabasani none diko jo cyanza kukurabira mu mutuzi wawe atiyambarize ntiwondabira mugabo uramutse uciye nko kumitana ukabona nta kabrosada ego amenyo si neza ego bikunze bambwa ati mpungu turaba wibuke wisuganye mani je mbona ari bisanzwe Ciza ahora zakamitana raba okay ko bavuga Ciza raba muri timu yanje yose raba bajya abakobwa dukinana abakobwa barashaye urabona ngene bambara bambara none bambara gute bambara ntubona ko bambara neza zizimbye zizinyamugi nubwo bavuye ruguru baragerageza gukora uburyo bwose kugira nibabone ko ari bana ruguru akanura kagarukanye oya nawe rero nuko ari bucumba meni kumubone ne je ndivukira yo ngamukinama muri Bubanza none nuko gusa twahariye ni bya bindi ari kuravuga je ndivukira yo mukinama none murajya mugasubira hariya hijya tukaja oya sikure cyane ni taxi vero y'igihumbi gusimana ishimwe bivanye na filme naramaze kugura mu kinama ndafise aho naguze jewe muri Bubanza yes muri Bukirasazi wow yes ndafise ako sibwa mbere ndabyumvise narinzi nusa ko neza mwana ngo Sammy bujya ngo ntumubone kujya ngo afise pro box urumunsi tugiye tuvuga urusako nta kundi ngo afise pro box zibiri mu ibarabara nashage wari ufise kakamodoka kagenda karazima mbe wakashitse ndayifise imodoka man ndayifise uyu munsi sinzi hano wayishizera mu nyuta so nukuvuga agatorocha zange Kanyana yagiye akorobocha rega Sammy uretse gushikira Ciza ujya nawe ngo rero byaza ngona kwe oya ivyo ni by'abantu bavuga so nukuvuga kandi ufise abana babiri uretse gushikira Ciza muga muri top 5 avuye Ciza urakurikira mu bantu bafise abana benshi mvuze nk'aba ex bakwe ba Brenda wa Kanyana aba bantu nuko amazira nkunze kwibaye muri timu yaho biravuga ko nta mukobwa n'umuntu akinisha muri film taraja mu rukundo uwo mu ruherukamwe ni Jeje Anita niyo makuru mfise so ivyo ni by'abantu bavuga kandi je sishobora kubabuza ivy'abantu bavuga abantu mu gihe bavuze ibintu twebwe abasani turi giti kandi turi kwivyamwe rero kiri umuntu wese yaciye ahantu akabona igiti kiri kwivyamwe ateza gufata ibuye agatera kandi rero yagiteye uramureka kugira kuko afashe ibuye agatera kuri kijya giti aba yumva aryohewe kuko ari gihe icamwa kigwako kijya camwa kakijya bisigura ngo harige n'umuntu atuvuga akabaronse views akabaronse $1 vyovyo uyo muntu rero uramureka ari muri business akikorera business canke erega burya hari gihe umuntu iyo avuze undi aca yumva mu mutima araremurutse hari n'umuntu agenda kuvuga abantu kugira ngo aronke ico kurya akavuga ati reka ngende kuvuga umukinyi kanaka nabi ahantu niba umva ko niko namuvuga nabi saa sita iraza kugera mfungure wewe mubagiye bakuvuga bose muri iyo mico yose uvuze nabahe hanyuma uca utubwira ndumva si bose ariko makobwa bose bagiye baguca imbere wakoresheje umereye nka patro nabahe mwakundanye mwasohokanye mvuga icya Kinyabujumbura cyane urantunga sha Sammy wanyibukije kuri umunyamuci ni bangahe mwasohokanye umukobwa twasohokanye shugwe oya sinigeze ndakundana nawe twari abana Brenda Kajol jirani mwema ujya gusa yahoraza nyene gusasa igitanda mu gitondo yes none nari kuba ahantu habi
je nari kwikoropera umukinyi wanje tubana mu rupangu yaraza gusasa akaza gukoropa agateka amashuka cyafuye akamesura agasasa mukaryama no kuryama nyene rege twajya tuko turandika filme Jabina abantu biyumvira sivyo muzandika muryama ye none arigiye umutwe kumena ukafata ikaramu mukagira ko mukanazikina oya twarabana blender twamaze umwaka umwe tubana mu rupango rumwe mu bakinyi bose umukinyi nakundanye nawe ni umukinyi batigeze bamena oya imbere yuko muvuga no bavuga ko Kanyana na mariage mwarayikoze ndavyibutse na mariage yo muri filme ijya muri filme bavuga ko mwakoze zibiri hariyo muri filme na mariage umuzima busanzwe nimba ngo mumara na mezi 8 muha murapfa Sammy officer nabujya na officer amateka maremare kwe abantu benshi rero babagabo musovuga ati entertainment yaratwonkeje neza mwarariye muri so jewe na Kanyana umukobwa je reka rumvuga hasi umukobwa twakundanye nawe ni umukobwa bita Yvette Yvette ndamubona mwigeze gukorana mugabo we ntimwahitingana cyane yes bamwitigira neza apano rya Yvette bazika sirida oya byagomba yigire mariage nitwunkononere muri mariage n'ujya undi Yvette ujya niwe twakundanye yes ureke mwabigize ibanga kandi ibintu byawe menga bikunze kuja habona vyihuse so igituma twabigize ibanga nuko twakundanye imbere ko ataraza muri filme hama duhebanya cyaraza muri filme hajya yagiye kuza muhebana twamaze guhebana mubishobora gute kugira cyo yinjirira iwawe kandi abayigisemenga ahandi yari guca ni he erega je mebana neza n'abakobwa ujya abakobwa je duhebana benshi cyandabazana muri filme je turahebana tukaguma dutera inkuru nkazaniwa nkakubita isosi je simebana n'ababandi gutukana na kuma social media none ujyamo nitwahebanye nawe mwarumvise twaragize ibigani cyangwa banza ukababesha ari abafana bawe ati nukuri jewe bigenze uko nuko cyane gukubita muri filme wibera mu star gusa mugabo bahiryo sezerano Sammy wowe uri umwana mwiza kuko birangira urishikije bose barabaye oya diko ntumeshere diko ntambeshere so kintu kimwe so abantu benshi baravuze cyane kuvyereka ujya mukobwa Kanyana Kanyana mu byukuri twarakundanye ku rwego ntumva ingene ntoruvuga runini kabisa runini mugabo ugo rukundo twakundanye na Kanyana sigwa runda abantu bazi babashera ishusho oya pe gusa hamwe Kanyana yari kunyemerera yego twari kubana nk'umugore n'umugabo yo bisigura ko warabigerageje biranga oya sinabigerageje abafana ari gihe abafana bavyandika cyane gose ngo bavyandika cyane kugeza aho je nibuka ndamufatira ngamubwira ati tubishire mu ngiro akambwira ati nifitiye umuntu yo kandi nakiriye naje nari mfise uwundi muntu yes nari mfise umukobwa twakundana yaza kuvyemera wari guhebo muri kumwe mukabandanya na Kanyana ntivyari gukunda kuko twise turaba je njya muri shooting nkamarindwi zibiri nawe akagina muri shooting akamarindwi zibiri abana nindi ari kubarera gusa twarakundanye wumve kandi urukundo rwa serie ruzi abakinyi bacu mwarakundanye kandi mucisi cyose itanga nk'umunezero ntaco wamuburanye ntaco na mana nimba hari umukinyi yaciye mu maso nimba ari umukinyi dukinana yamaye umunezero ni Kanyana Kanyana yaramaye umunezero wose ubaho diko Dereko yo munezero akomeza rawugu Kanyana yaramaye umunezero kugezaho nibagira yuko ndi mwisi kugezaho mbona yuko ndi mwijuru abumva nibumva ico niko navuga ijya filme ya Kanyana we rero je nico reka mwabwi kibazo cyanyu ivyo muko muri yumvira si ivyo jewe Kanyana yarama kandi niko navuga Kanyana niko navuga Jacqueline Sammy rero ubwo bwenge bwawe rero mumfashe mwumvirize no muhungu ibintu aravyemera agaca bikati so niko reka basi mvuge basi nemere basi kintu yego Kanyana nimba hari mu bakobwa no bananakinishije Kanyana mu vyukuri niwe mukobwa wa mbere nakinishije basi tuvyumva kumwe kurenza wow cyane aho ndi seri muba mu kirere kimwe sinzi niba ndiko nabivugira neza mwari muhuje umutima n'inama mene twari duhuje umutima n'inama ni nka kujya nyine bakubwira ati mugabo haciye haza ibintu biraduteranya niyo mpamvu yaramaze igihe cy'umwaka wose ataboneka muri filme zanje erega burya iyo umuntu umukunze cyane nani wakubabaza cyane ako kantu kandi Sammy mu bintu bavuze by'amakarito ufise atuye umuhungu n'imvuga kuri je nimvuga kuri umukobwa yakurahaye umunezero mwishi mu buzima ari we
ambabaje cyane kurusha abandi so nukuvuga yarambabaje mugabo umunezero yari yampaye narawugwijije nibibi yakoze cyansanga umunezero ivyiza yankoreye nivyo vyinshi na niyo mpamvu ubu vuba twakoze filme nziza cyane twakoranye nawe igiye gusohoka ndazi kandi abantu benshi cyane babishaka sindakumvise neza kano kantu Kanyana twari ko turavuga ubu murafitanye filme igirije habona turafitaniye filme nziza cyane izoja habona itariki 5 niyo mpamvu wavuze ngo ugire wivyukiranye nimba bibuka amavuta y'umuntu yitwa Sammy na Kanyana mu bihe nkibi wavuguruye ujye ukora yego nta kuntu nakumwe muza kuzana filme ngo igende idakunzo kano ko mbenda kapfuka baze banarinsubiza cyane ni filme nziza cyane twakinanye jewe na Kanyana Kanyana ni actrice John acteur mwatoranye gutero ko yera ko babaje womenga yari umuex nimba ko ko bivuga mwarashwanye nubwo nova mwabitwayemo neza ntimwigera mubishira habona byigumira mu ibanga byagenze gute kugira wongere umukonvenke anakwemerere gukora so nukuvuga eregujya twebwe nubwo twashwanye nitwashwanye ngo dushwane vyatari oya pe ni kwa kundi nyene kujahuza gatoya gusa mugabo ubu twasubiranye yes turi kumwe nawe mwari mwapfuye ikisami nimbatari ba hamwe mumara kino gihe cyose Kanyana mudacana waka tutaba kuvuga muri nosi hari abantu baba bashaka guteranya so nukuvuga nabantu gusa baduteranije nawe hari abantu baduteranije na Kanyana baraduteranya kandi mu byukuri ivyo bashatse gushika byarashitse kuko hari haciye umwaka wose tudakinanye nawe inbox ntimwavugana inbox ujya umukobwa wanje twaranasohokana nabo bantu ntibamenye ko twasohokanye uraza ujya abantu bavuze ati umunsi twabonye muri kumwe na Kanyana bizogende kuno byari bikaze bagatanga n'amahera bakamuha n'amafaranga kugira ngo ati ntakine muri filme zanyu mwana bava mvuga byinshi reka tubyihoze abisigura ko bari babonye ingufu bigiriye wikoranye na Kanyana binjirira aho Kanyana nari namuha ikibanza gikomeye cyane yabani muri ndasi ndamuha ikibanza gikomeye cyane ndamushira imbere cyane ndamupushinga ni nka kujya wowe ufise abana batanu hakagira umwana avuga ati uyu mwana reka ngurishe na parcelle ndamutware mu Burusiya kwiga umwana akajya no mu Burusiya kwiga wa mwana yamara gushika mu Burusiya bagacatara kumwinjiramo politique reka ujya siso wawe urabona babonye uburyo kugira akamaro kanini bagacatara kumwinjiramo ujya siso wawe umwana harundi umwana nawe utamurungise mu Burusiya wamurungise Igitega cyangwa mu Cyankuzo kwiga yo kaminuza urumva urumva izo nguvu ingene ziba zimeze habariho na difference nini cyane yes gusa mugabo nawe urukundo rurafise inguvu urukundo umuntu ashaka kwanka umunsi umwe imisi 2 3 4 5 mugabo yo yibusi icyo wamumariye akagaruka si Kanyana gusa rero n'abakinyi banje benshi cyane bari bagiye mugabo muri iyo filme ni bose kiresa abagiye hanze gusa y'igihugu bose baraza kubabanamo bose barimwo bose abakinyi banje bose nukuvuga ni ya timu yagaruse ivuze ati mutama wacu twabonye ko batubeshe ahubwo ubu baratubeshe turasanzara baca baratangura kuzabavuga amajambo reka rero tuze twakubitire rero mu gafuko Mama Kwise inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose hewe sabikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagenda na zandwara nizi yo nozidondagura nkazima urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigo hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafyigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye
babonye ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko sabwe erega cya kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuze imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe inshuti ya bose ubuzima butatse amagara meza. Timu Mr. Sammy turagaruse twakubite mu gafuko ya timu yose yakina muri Kuno TV yose yagaruse. Legend never die, we come back. The living legend. The living legend. Timu yose bamenye. Abanyarumonge biwanje bagarutse. Abanyarumonge biwanje bagarutse ukuri kimana. Maze nk'aba bandi wambwira ubushize aracamvuga ati umupfumu arakora. Abanyarumonge biwanje bagarutse pe. Canke nyene nibyo uri kuravuga sinabitahuye. Oya. Soro kuvuga. Sorry Abanyarumonge bagarutse. Kasigura ngo timu yiwanje yagarutse. Wow. Amavuta mashasha aza gusanga yahahora yose arahuriranye film irad ariko kandi mbere yuko inageraho wasohoye ntiwayaza amasigara cishira ku byo wari wambwiye wamaze gusohora filme wayise gute akamashu nayo nyene mbona itangiye kubahondera mu kamashiraza itangira kutwibutsa wa musama abantu bakunze wandi wavuga ati je nimba hano wari yarandotse mwizina rya Yesu biratsinzwe ndagarutse bambone iki gikorwa byagenze gute feedback abantu bariko bacakira gute bamwe batasharinga basho yarinze so akamashu novuga kwanza icambere bayakiriye neza kuko ngerageje kuraba commentaire n'abantu barayakiriye ku bwinshi barayakiriye neza so bamaze kuyakira neza narabonye n'abantu bavuga ati uyu ni Sammy wacu twakeneye uyu ni comment vote ngo rero wa Musami dushaka umwe twame ari romantique ijyana inango gusa kuri 30% none yumvire rero ndi kumwe na Kanyana wanje nabonye wakubisa niko nakina ndi kumwe na Kanyana hari ukundi kuntu nyene niyumva ndi yarezi cyane wisanzura uri wawe mu rugo urumva rero akamasho abantu barayikunze cyane kubera twakinanye na Blender kandi na Blending ina akina nawe Blender numukinyi akina yirekura niwo mukinyi maze kubona muri industry afite ibisusu Blender mbwira undi mukinyi kaza afite ibisusu nka Blender apana ubuvyibuhe hari ubuvyibuhe n'ibisusu Nega kwitiranya ibintu hari umuvyibuhe n'ibisusu bawe ntumenye ejo bundi waravuze ati nukuri kw'Imana imba hari umwana ateye ubwoba uno mukobwa Asta Nahimana yaranyiciye igiti Asta fisitayi nafise ibisusu Asta fisitayi nziza akagira n'udususu tujanye n'itayi wiwe akagira no mu maso heza kandi ujya mukobwa ni mwiza ni witesheje amatasha Naye nk'umuntu wasubirayo gasaba ikigongo namwe murayabona uratwo mwari mutangiye gusa nasa oya ego vrem akayobe yaratangiye kwagu ntangiye gusa neza gusa mugabo nani bagiye muri filme shasha na wa mu ex wa musheri wawe arimwe oya wa musheri mukubitana ku mabyitari muri kumwe wa ma save the date wa ma save Valentine arimwe nuzava umuhana nawe yakinyemwo kandi ujya mukogo munyengozi arazi gukina mbose umusheri wanje mugana yesemenye uvuga nibaza yuko nawe arimo arimo muri filme shasha filme yagiye koze yakinye kandi yakinya amarora atari makeya yakinye neza vraiment numukobwa mwiza cyane so narakunze bamwita gute kwanza Akijuru Christelle oza amazina yiwe nuko wamumurukira muri Mikashi niyo mpamvu Bandarasi arimwo nundo mungu yitwa Sahiri n'abakinyi baninde n'abakinyi banjerero bose bakivuruga bande abakinyi bose bakiza bose barimo iyi filme ni big brand bayiteka tubanza twihereze kuri none kwavuga kubera iki wakoresheje Blender mu gihe womenga yasanu wazimye mino misi ntari karabonekana
nubwo mwagiranye ibihe byiza no nyene muri kahise mukorana amahita atari make so nukuvuga ujya rero yari erega niko akundi nakubwira bari bamutwaye mu vy'umupira yabaye umwana w'icangaza bari bamutwaye mu vy'umupira mugano w'ivy'umupira kuba umukoci ujya ari ibintu hari kabirano zimwe ni matarizi wawe nibikunda yego kwiruka inyuma y'abahungu iruka inyuma biramunanira arambwira ati reka ngaruke acaragaruka rero muri film akamashu yonyene Imana ishimwe kuko yamuzanye pe kandi urabona ko afite ibisusu vyiza wariko uravangwa kuntuze sha nabo mbo je sinzi kubiraba mugani beshi biramutse bibaho none baoronera simbona baoronera burya n'ubuvyibuhe si bisusu rega urikurikiranye ibintu oronera afise mu maso heza afise umubiri mwiza afise aravyibushe ntafise igisusu Imana imbabarira none bongera iki kwa abana n'abana bongera iki azababwira uburyo baje n'abana bongera iki none oronera swajya ejo umuntu wa bera azanye ijya ejo none je na bera ndatangiye gukina waramutanze muri game abera aje kwa kuke yadufana abera aje waramutanze muri game yo yarabaye umufana wawe aberi esa mikushaje ukiri umusa aberi yaje muri nani aberi yaza adusanga turi kwa kuke bamo ndakubwira filme ya mbere ya aberi yashizemo amafaranga menshi aranarira no kurira yitwa iyo filme yitwa Nobera bakinanye we na kuke na Fizo uraza amafaranga aberi yashize aberi aranarira muri ya filme yararize arizwa nayo mafaranga bari bamubwiye ko izoca muri nani muri Netflix kuke yashize kuri YouTube kugira uyirabe wari $2 n'imbarabiri kugeza aberi araruha arayiheba yose menga bamaze indwi yose aca n'ibihumbi 5 by'amaview azararo babatone ifilm irimo Fizo voilà Fizo Chanela na Dodo Mengara tinzemo ravati ibintu nibiki kumbe bari bayikoze ngo wenda gushanga aho muri ico gihe niho nace ndamukinisha aberi muri filme yanje yitwa gukinishwa aberi waramukinishije muri filme yanje yitwa gukinishwa nyama fata boom mic aberi akina senimwe na nyama niho wa munsi wa mbere nyama na aberi babonana ahubwo je simona n'ibintu bafa mane kumbura umurije ndumurije yes uzomubaze na aberi vyarabizi yaza kwa kuki yadusanga wavuga ati cyane abafana aho yarimba gospel ngo perere ashaka nawe kuba umustar muri film kuki yaramukubita hasi ngo film izoca muri Netflix arafata inuze inote ararundaye ice cream aragurisha gusimana ishimwe ati film aberi vraiment numurije nimba no musageze niyo mpamvu aberi mbenda kubaza ikibazo kimwe aberi Sammy FANNY LAVINE none abo basikuye sitwa aba legend nimwe aba legend kandi twerero niba abana rero wingene bari bashasha bariko barashaka kutwirukana raba ama filme bakora basi mama weje Sammy barankuyemo kwereko atamutuma kwa aberi mugira filme ziko ziravuma aberi bakinisha nyene filme ziri hit nta nubwo murimo yes aberi arimo oya FANNY baramuhamagara je barahamagara none umva babahamagara ahubwo nyene twibaza kwereko batabahamagara sikubera bazikote tubivuge mu buryo bwumvikana kwereko batabahamagara igituma ataduhamagara ni kubera bafise inumbero yo gufata ngo aba legend bose babakubite hasi Jesu uko ndavyumva womenga abantu bamfashe womenga amanalize yumvikana kwa batuvango bareka kubahamagara kumbure sibyo ndiko ndemeza kubera ko babona atanguvu mwohava mwongera ku bikorwa vyabo canke bakabona menga muri uwo mwanya ntimukenewe ndakubaza ikibazo kimwe kishoboka n'icyaha canke mukaba muzimvye babona batobagonda ku giciro muhagazeko ndakubaza ikibazo kimwe eske murajya amafilme yose bakinisha bajya bakinyi bose bakina twebwe kweri FANNY aberi Sammy twobura kweri na views yo kwiyongera igituma ataduduma akora none lancement officiel ya FANNY ntibari bayishize itariki imwe ijya tariki bivugwa yuko bongo barasonga bayifise amezi 2 ava FANNY no yari yayishize fana cayishiraho mugafare nawe yishiraho atabizi aza kubimenya ariyo mpamvu yivuguruye aravuga ati no reka ntihindura itariki tuyishira yahinduye kubera nakavirgire ujya mamalawo oya mbwira yahinduye kubera iki oya sinzi igituma yahinduye gusa uravye ikibanza yayikorema harakantu ahubwo nyene zyaransameze bero umunsi umwe we wari kuja mu yahe sindingi yaja nari kuja kwa FANNY yes nari kuja kwa FANNY kubera ari mu legend mugenza apana nivyo mani
ariko rero dufate kuri je impamvu raba tugende bukebuke lancement ya FANNY uramaze kubona sponsor afise ni nyinshi vuga kubera iki ni nyinshi kandi ziremereye bavuga ngo n'imbaraga kikakera kavumbi ngo agashitse raba sponsor FANNY afise muri rya filme yiwe uramaze kubona sponsor RTNB amashira amatari make amashira hamwe aremereye hamuye undi nawo umwana waje afise sponsor yagute ariko FANNY nawe witondetse wakera ahubwo FANNY aje vuba bakubita hasi mwe no FANNY no FANNY arafise uburambe FANNY yakiranye nabariva sawa naco mugabo ni umugereranya na Mimi wajya ejo who's the best FANNY Lavine sino FANNY Lavine nabwo bamfise ko bivuga tubonanye tumugeranya n'abandi tubwire uri best gereranya just namuntu ninya FANNY Lavine man FANNY Lavine yarakoze umufakazi iraba hit ariko nabandi bakoze ama project yaba hit ko iguma izo hit zabo zimarindwi imwe Nsoro nariko arakora amaferu uje nariko aranyegeza yaranazimye ujya yagendera kunyenyeri yundi inde ujya ni yagendera kunyenyeri ya FANNY ariko yomugabo none cyo kwatuna ko atanganga ni umunyagisagara aranyimura mu kinama ni umunyagisagara no ukuri kuravugwa man none wowe fata FANNY Lavine na Nsoro ubashire hamwe no kuburira indero ninde hayundi iti FANNY yarazwi byo guhana mahiti nabyo ndiko ndabona ariko mbona umwe ariko nk'ubu Nsoro afise project yiwe hari irikira irakora mani feruje ntihagaze neza kwe urana no kuruvugura na ruvuga natinya ndaruvuga nti ono mugabo mani reka ndakubwira kino kintu FANNY Lavine mu bakobwa mu mwemere ko ashoboye ako je ntabwo ndiko ndabihakana reka ndakwereke yakoze umufakazi ico gihe yakoze umufakazi twe twakora KANYANA ni filme zibiri zasirikiye mu gihugu zirasirikira mu gihugu hose zarasirikiye kabisa none wobo bamaze gukora filme yahe yasirikiye umwaka wose ariko bari kumwe nande nawo ndi uri kurakana inde umufakazi bariko barikora bari yaciye kuri YouTube yandi yaciye kuri YouTube yandi oya project uza kwegukana yari ya FANNY none hari uwo bariko barayikorana none ivyo kuba bari kumwe nawe rindira data urabingene tazokubita hit okay ahubwo kugira rero twamenye ikintu neza uvuze reka turindire ino data siniko ndabitega iminsi ariko uno mukobwa iki hari cyo carerekanye yuko nakuno mu mama numukozi cyane reka rero tumurindire kuri ino atari kiri kumwe na wa wundi abantu bava ngo byakunze kubera ari kumwe na naka je nuko ndavyumva so no kuvuga reka turindire iyo filme yiwe gusa ni nziza kandi ndazi ujya mukobwa arafise izina none wara kanziza warayirungurutse se mu gikono none nta coming soon turabona amwantuze trailer twarayibonye yes trailer twarayibonye urabona nyene ko ari filme nziza kandi nka uravye trailer ashobora kwibwira ati filme ishobora kwipanze neza ico nzi gusa kandi nujya muntu bari kumwe nawe si umwana yoroshe Noraske Najya Noraske n'umusineyaste so Noraske je ubwa mbere tuzinanye nawe yaje nk'umumenyesha makuru kera cyane kera so aronse akazi ku TV online yacha ndondera Sammy ndagushaka kugira umfashe ama content kugira TV yanje iduge mwami wa ma content nivyo vraiment arabinshimira rero nkuvuga mu nyuma yaho niwe yacahura na Abera caratangura gukina filme aratangura no kwandika so bisigura ngo nawe nyene arabizi nukuvuga ngo reka turindire turabe ego turindire turabe mugabo aka kantu Sammy numvise uri kurazana kabarije menga mwo kwicamwe ibice ngo bana bejo ahubwo nimushigikirane hama uburi karakora nubwo bamaze umwaka umwe mu mwubahira ico ashoboye nitugume ku myaka so Mimi Milene umugenzi nubwo ntafise nimero yiwe nta nimero ya Mimi ufise oyerega kandi si ngombwa umugenzi wawe udatunga nimero yiwe duriye kuri tele turabagenzi yes ego twarahuriye mu gikorwa ca babatipe ni bande batepe batumazize amezi abiri indwi zibiri Moria Moria indwi zayeruko Bedis ama bosi wa barafise umukwala so gusa narumvise arakanu yandize kuri stati ngo ijya filme siyo kuja kuri YouTube ahubwo arabona yuko we n'umugore we bazohira umva twe ntiyadushizemo abakinyi izorabawe n'umugore wiwe bace bayibika mbaka umunsi bayitwaye muri Netflix hama bajaraze muri Netflix yego irarengeye gusa ni filme nziza reka tubakeze kandi kuronka umubosi nkujya bamwitande Evariste kuronka umubosi nkujya ashobora gufata miliyoni 15 20 akazishira muri filme
agakora icyo gikorwa saruti cyane kabisa saruti sorry bishobora bake cyane bishobora bake cyane ngo banaguhemze neza bagukubita agafaranga gakwiye Sammy burya wewe ngo ntiwaheruka gukorera amafaranga menshi kabisa keretse ayo wihembye wowe nyene biciye kuri yacu no yawe so nimba ari umuntu atazo kwigera avuga nabigisata cha filme ndimwo Sammy yes amagana ivyo warenza buryo uri mu Zio nabisubemo kandi nimba ari umuntu amepata mafanikio mengi kweli kwenye sana kweli nimo ndani wow kandi naravyajije umusaruro n'ubu ndafise ibintu biri ngaho pipipi nakuye muri filme nshobora no munsi wavuga ati diko uno munsi shaka nzoshya mu igitoro ngende nagutembereze mu bintu naronse wow hama filme sinoyivuga nabi sinohemukira nayo nabivuze ati surusako bujya kubona umuntu yaguze imodoka y'uburengi imwe akagura ubutaka bwa hano buzimvye kuri aho samasa neza ukabutunza umuryango man sinovuga nabi gusa ujya mu boss vraiment félicitations kandi ni filme nziza gusa iyo filme jewe nakinye umunsi niyo filme yaje ya nyuma ngo bana gukinishije uri romantique bihakwa kugukubita hasi Kirundi cakabaye na muri no filme shasha ya Moria man barafise ico Kirundi ari ukuntu Kirundi bagishiramwo na n'ikinyarwanda ikirundi cyajyanamo n'ikinyarwanda hama natwebwe nk'abantu hari ukuntu tuca dushaka nyene urabizi nyene amakomateri y'abantu rero ico Kirundi cyabo rero kica kimera nk'ikingora rero kimaze kungora kandi n'abantu babashaka kuri script bana akajambo uyibazanira uko fumunani kwa hisia mugabo amajambo yaho yavuga ivyo navyo twebwe twitaho cyane hisia yego urumva itandukanye ryari rihari yawe mwitaho hisia twitaho twebwe hisia paraport twe amajambo umaze kuvuga 70 cyangwa 80 tuvuga uyu muntu yavuze iryasije yiwacu ntigeze yivamwo yego twe tukitaho cyane kuraba hisia je mtu ana act yaje nta no kubabara yababaye nta no gukara nta no gukanguka nta no iki njye rebe nahita hisia urumva ko hisia ndumva ko ziremereye gusumba guteba ku majambo yes kwera uvuze amajambo nk'ubu rero ryari n'ijyambere je nkoze ku script yiwawe aho mbere nabitoye uri umuhinga ari jambe je ryari jyambere nkore kuri script kuva nangura gukina imyaka yose kurumva je no kwa Sabasi yarambwira gusa ati bimeze ukuntu ngaca nkubitako kweli mugabo rero bashaka point par point kandi gusa ni filme nziza yanditswe neza ifise script nziza wow Imana ibigiyemo irashobora kuza gufuka gukubita hasi izindi filme zose ariko mbwaye nivyo yanakinywe nk'abakinyi beza kweli bose beza babaho nabanya bayihuriyemo ndagira ubwoba kweli uriko urumva rero irashobora ijya filme kuza kubandanirizaho izindi zigeze iyo bivuga nk'uko kuko uravye amaproje hari zande hazi kwa Sabasi ndabira Mimi yagira temwo ni big project cyaremereye sana ni big project reka ndabira ya data wari kuravuga ya FANNY tutazi byije gukora ndabira Sammy ega nawe urahigiza gutamwa muri ivyo bi wowe ntuzako wakubisemo jewe iwanje ho nifunika byo bureke reka jewe iwanje gitumizo nabakubita hasi film imaze umwaka wose itegurwa ni project yo umwaka wose yes warabitazuriye kumbe uzomubaza ujya mukobwa ni bavuga ngo Sammy nakoresha script uzobaza ujya musheri wawe ako kumusheri ariko naka tubona mwaragize interview ngaha muri save the date mugira mwarako muradukinisha ubwenge bwacu nimukundanye murakundanye binteye nagakorera biranse koko so mwarako navuga ati tuzobaze ubugimeza uzomubaza ujya umubaze script wenyene ujya mukobwa ico namukundira ari ukuntu twakina tumuha script kujya kuntu twe tumenyereye uvuze nonante akavuga oyaye hari amajambo nasimvye agafata kandi impapuro ati munsubize kandi nsubiremo ati script ni nziza ndabatuye muzo kumvize script iyi filme acting script image sound vyose muzongote control bya bindi ngo biraturagurika ngo ujwi riranse ngo Sammy yakiniye mu miceri muzongote kweli Sammy ko ribwo bwa mbere ugiye gusora igikorwa kabisa uciyemera nawe wemera byo ndiyemeye kuri ino film igakubita swata ndafise imirima y'imiceri naguze nzogenda ndime ndafise imirima nzofyatura amatafari ndemeye kumanika ndemeye kuva mu gakino urafise ahantu waranguye ibumba ndafise amanexe y'amazu zofumanirwana n'abapanga yihajya ngatangura kuvuga ati toilette mwifata nabi canke hamwe nzohashira salle de cinéma nze ndatoza
niyakubita swata uje usanga ciza mu cibitoki murimo ibikacu reka cyane wari wamubuze nahavuye menya makuru ngo yaragiye kurima ibikacu umuntu nze n'umugwiza atunga ari mu cibitoki uraza afise ufashe itopito ugashira mu ibuye ugatera niho shikana aho ciza arimira umuhungu uramukunda buri gihe umuvugira neza hama abantu kumubona ngo ciza yambaye nuko ari umunyamafaranga niyo mpamvu yambara nabi nuko yambara impuzu zisanzwe apana nabi zisanzwe naye twe kubera tuba tugikenye niyo mpamvu reka nambara ikoti y'ibihumbi 150 kugira Chicago nambara iyi kumbe swata big brand naje ni moto man so rero gusa aba Fanny Lavine abeli ndwaye amede Irakiza nari namwibagiye amede jewe your best friend turi abantu twakoze twatumye ino filme ndundi ishika kuri kandi nabano bana vraiment bariko baraza kuko bariko barashiramo imitahe twekera twakina filme nta mitahe myinshi twashiramo mugabo ubu bariko barashiramo imitahe ese bivuze ngo bano bana buvuga abandi abana bamimisa abana bakadosa abana aba bose sinoni sabana aba bose ba izo bande sabana nabana kweli anone bukwangi iki ko batangwe none saba akaba bana Sammy ko babijije ntugutako reka n'ubundi nyenerwa umwana uravyara umwana agakura mu kagwana uravye nabakagukubita reka nuwe ko aradukubita ku maviews ndabwira ibi bitama n'ibitamakazi bigenzanje wewe je nasubiye konka abana nasubiye kuhamagara abana ati nimuze mufashe so wanyu ati ngo muzamure sokura araguye muri Rusizi waka kanuni kabi Sammy none ubona aperi niaciye amamagara mimi gosha niyo mpamvu mu sinema yakoze ijya ejo mimi narimwo muri kuri cover yahisemo kumushiramo ku ngufu yahamagaye mimi ari filme yasohoye ryari yitwa nimbari indi nshasha yego mimi narimwo mugabo yamusize kuri cover kubera iki arabe ko yogira gute yoronka kandi nyene ari kuri cover muri filme ndanaca uri mujya foro Imana irwiteho cyane bano bana ikindi naco nimwibagiye badusubize ku isi nta mwaka udakura ubukumi mwabakobwa mwe ni mujye hiti nta mwaka udakura ubukumi uravye no mu basani baririmba baraza bagakubita Babishize nakiri kubari ese nyene Babishize bari gwabagwana na DJ Pole gusa ubu bari mu ngwano na Pole ngo umutima basubije mu ntoze arihe mu misi yeze so bari bahafatisha yego bagenda za Belgique za Norvège zande none ngaba basora indirimbo ubu bari ngaba bahungu b'Igitega we love voilà Merani na DJ Ferran so bafasha barafasha Dramati wacu arihe Dramati ari we yari umwami w'ama viewers umeza abiri biranze nivyo bindi rero nta mwaka udakura inkumi ako kudeshapo kuri ba Babishize na bafizo hari uburyo baguma binanata bakajana ni nkuko kwajewe na Abeli na Fanny nubwo dukubita hasi tugumaho ariko we gusa mu misi heze kwase kugeranya na Roriro mu muziki gusa mugabo nitwibagira yuko umusaza Roriro ari hehe kwe Roriro vyaranse cyane Roriro nakwata nabonye ryari yagize publicité y'amata bakaba bamwizeye Simba ni Simba hata ikitoka meno atapaki kuwa Simba Roriro wasori ashobora kusora indi mu 40 ntunamenye ko yasohoye ereka namenye amakuru ko Roriro ngo yakwise hanze indirimbo nyinshi ariko je ndamuheruka kuri gitari yarasohoye n'izindi mani ndarira yubahwe so nukuvuga za Romeo na Juliet gusizo kuvaho ariko Roriro n'umundi n'umukozi ntibavyumve nabi ni kimwe ariko ravuga buri gihe habara abandi bantu Imana yashize mu kibuga batireka nabo nyene bahonjeko ahubwo gusa iciza nico waruvuze iyo muri legend abandanije hari akitwa living legend ntaco bitwaye nka uranezererwa ubonye abagukomotse kuno munsi barakora ya bamimika ni courage mimi courage kado courage izo courage kani courage sabasi so mukuri courage Sammy Jemba numva ko gumana nabandi niko baba bavyumva je numva dufise ibindi byinshi tuzovuga ino filme yawe ni yabaho
nyene amanota yawe tukayaguha canke tukakurungika muri vya bipe kwirimire ntuzeya ariko je sivyo narene wigira kuvomerera umuceri mbona mwagize imana munavukira mu kiyayi umeramwo neza ariko ico dushaka nuko wo urima wongera nino fumbire ya filme uko bitango byose bikagenda neza so nukuvuga ngo abarundi bitege nk'abantu bakurikirana ku mbuga zanje bamaze gutangura kubona amafoto so nukuvuga ni filme tugarukanye na Kanyana Kivodoka aratwenza cyane Ciza Sahiri na wa mukobwa yitwa Christabella umunyengozi so nabandi batandukanye ba Belize ba Banderasi so nukuvuga ni filme yantwaye uburyo budasanzwe yarimo uno mugabo Banderasi arimo amukunda sana ba EQ umukobwa wa mbere afite ibisusu bininiya ba Blender so nukuvuga so nukuvuga filme yanje igiye kuba ari filme idasanzwe kandi numva ni All Stars yes kandi ni filme ije kunsubiza niteka iraza gusohoka uno mwaka wenyene ico namaze mu kwezi kwa gatandatu aho ni iza gusanga ya mambuteje yose ko turavuga biraza gukubitana kabisa ahubwo uburyohe ugiye kuba uburyohe abakunzi ba filme bagiye kuryoherwa bava hamwe ninga kujya ko muri Tanzania bava muri dunia bakaja muri skitu bakaja muri amarinki azobamena ntagahengwe nakwa gahengwe umuziki erego umuziki bicaye muziki sinzi bicaye rega rero twe tubereke ko duhari nibabarekere so kubw'ivyo rero so ndabashimiye cyane kandi ndashimiye cyane abantu badukurikirana abantu bari bamaze imisi bambwira ati subizana na Kanyana ati mwafuye iki Kanyana naco twafuye ahubwo gusa nakabwi k'abantu kashatse kuduteranya nawe gusa mugabo Imana ishimwe papa n'umwana barahuza nubwo bashwana no munsi ejo barasubirana so nukuvuga Kanyana ari muriyo kandi ni mu actrice principale ba Blender bande so mutibagiye kuraba umushibuka murabe ingene vyaheze so ndabakunda Mr Sammy Mr Pompompo umwami wa Pomporai abantu bakunda kumbwira ngo asubira wandike nka kera nasubiye kwandika nimba bagukundiye ivyo zo gupompo kwa byose birimwo so bye so bye ndabakunda cyane thank you so much